Ndasubiye kubaramutsa no kubahakaze mwese abanywanyi bacu mwamariko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze nanone mu makuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku makuru muba mwaranyegejwe, amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino, amakuru mutazokwigera muronka ahandi ariko iyo wafyonze kuri sabone amakuru agushikira ku ba mbere iyo dushizeko inkuru ugaca ubimenya. Tugiye kugaruka kuri irya nkuru twari twababwiye yuko ngo hoba hariko harategurwa yuko Gerard Ndayisenga umukozi w'iperereza apfungiwe mu mpimba ngashobora kwicwa kugira ngo bazimanganye ibimenyetso ndetse n'ivyemezo vy'ivyaha bikomeye cane vyakozwe na CNDD-FDD cane urwego rw'iperereza. Ivyo vyemezo vyo bari ibihe? Ese Gerard Ndayisenga koko iyo bari muyabira? Ibintu ntago vyoroshe, bamwe bati amaraso arahuma. Gerard Ndayisenga nawe uko yagiriye abandi nawe bigiye kumushikira, turaza kubigaruka ko marano makuru mu buryo bw'idonido twaye bateguriye. Nizere ko rero mumeze neza aho muri rino hatandukanye, nimba twumviriza ariko utarafyonda kuri subscribe banza ufyondeko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje ba mu bambere bashikirwa navyo. Makuru tuba twatorejwe no mu rwamenyesha makuru bakorera irya nino bakaturungikirana jewe nkatunganya nkayagushikiriza ingingo emwe ukwayo. Mu makuru muba mwaranyegejwe katugaruke ku makuru hariko haravurwa cane n'amakuru y'abakozi b'iperereza ngo boba batanguye gusubiranamwo. Gerard Ndayisenga kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rya Mpimba, nyamara bikavurwa yuko ngo hoba hariko haranategurwa umugambi wo kumugandagura. Kuki Gerard Ndayisenga bashaka kumugandagura? N'umukozi w'iperereza yarikoreye igihe kitari gito, yaraboreje igufa abatari bake, yarasinzikarije ubuzima abantu benshi cane, ndetse bikanavurwa yuko ngo n'umenyesha makuru wa Iwacu Jean Bigirimana ngo yoba yarafashwe na Gerard Ndayisenga. Ivyo byose rero ngo akaba ari ivyo yagirizwa, kandi ngo arafise amabanga atari make mu iperereza ry'u Burundi, ngo hakaba hari ubwoba ko Gerard Ndayisenga ayo mabanga yose ashobora kuyashira ahabona. Nayo ibihangange muri CNDD-FDD cane abakora mu iperereza ngo bakaba ariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo bazimanganye ubuzima bwa Gerard Ndayisenga azopfe ayo mabanga atayashize ahabona, ngo kuko biraboneka ko ayashize ahabona ibintu bishobora kuyangara. Ivyo bivurwa n'abantu bamwe n'abandi, turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabibateguriye. Ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ga mu Burundi, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza, ntibagiye na mwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza muri bihugu vy'abanye ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nko ku mugabane wa Afrika, namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Haravurwa rero ibibazo bikomeye cane mu iperereza ry'u Burundi. Ndagabutse ko Gerard Ndayisenga bivurwe yuko ngo yoba ariko arakoregwa ibintu bihambaye kandi ngashobora kugandagurwa. Gerard Ndayisenga apfungiwe mu ibohero rya Mpimba yagirizwa kuba ari mu baboreje igufa mu munywanyi w'umugambwe CNL. Matata Auguste apfuye azize kuba yaraborejwe igufa n'abakozi b'iperereza. Turungubu rero amakuru deje kumenya nuko ngo hoba hariko haraba akagambane gakomeye cane, ndetse ngo mwiperereza baba bashaka kuzimanganya ibimenyetso, kuko ngo Gerard Ndayisenga arafise amakuru menshi cane anyegeje, kandi ngo birashoboka ko ashobora kuyashira ahabona. Rero mu kugira ngo ayo mabanga y'iperereza Gerard Ndayisenga abitse atazoyashira ahabona, ngo nawe ategerezwa gukorerwa ko nkuko babivuga. Ngo rero nawe ivyo azi ntibije ahabona, kuko bigiye ahabona bimwe mu bihangange mu iperereza ry'u Burundi birimwo nka Innocent Museremu, Alexis Ndayikengurukiye ndetse n'ibindi bihangange mu butegetsi ngo bishobora guhura n'akaga. Ivyo ababivuga bafatira kuki? Reka tugaruke kuri amwe mu makuru twabashije kumenya kuri ivyo bintu. Bamwe rero mubazi neza cane uyo Gerard Ndayisenga bavuga bati jewe igituma mvuga kandi nkemeza neza ko uwo Gerard Ndayisenga kumufata bigamije kumwica kugira ngo bazimanganye ibimenyetso n'ivyemezo vyose vy'amabi akogwa na leta ya CNDD-FDD. Mfatira ku bintu yakoreshejwe ariko akaguma ari ntakorwako. Kubatavyibuka neza nuko uwo Gerard ariwe ubwiwe yinyururije ubumenyesha makuru wa Journal Iwacu Jean Bigirimana hariya imuramvya, kandi ngo abantu baramwiboneye neza yurije Jean Bigirimana mu modokari yiwe ariko imyaka iriko irenga 5 atawuzi irengero ryiwe.
Icavuba nuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi k'umunani Gerard Ndayisenga wenyene yongeye anyuruza indongozi 8 z'umugambwe seneri kuri hoteli iri aho bita kuri Jete nimba ntihenze ni muri Mwaro. Abo bantu bose Ndayisenga ngo niwe yabapakiye imodokari, abantu barorera. Ikibabaje kuruta ibindi n'abamotari baguye mu mporero nabo bagafatwa bagirizwa kuba aribo bari baje bunguruje izo ndongozi za senere. Bose nta numwe arasubira kuboneka, nuwo vyitwa ko yakoreshejwe mu kubafatisha yararekuwe akanya gato, ariko inyuma y'indwi zibiri iperereza ryongera riragaruka riramutora, nawe aba ahambije abandi. Umwaka n'amezi hafi n'igice bigira bikwire atawusubiriye gukubita ijisho abo bantu bose. Uyo n'umwihwezo w'umuntu azi Gerard Ndayisenga, avuga ku kuntu Gerard Ndayisenga azwi mu mabi atagira izina, kandi ngo afise ibintu vyinshi azi. Hakaba hari ubwoba mwiperereza ko ashobora kumena amabanga ahambaye iperereza ry'u Burundi ngo n'amabi ryagiye rirakora. Ivyo bintu rero biriko biravurwa ko Gerard Ndayisenga bishobora gutuma ngo yicwa kugira bazimanganye ibimenyetso n'ivyemezo vy'amabi yagiye arakogwa n'ubutegetsi. Ivyo bikavurwa n'abantu bihweza ibintu n'ibindi, cyane cyane kuba biriko birabera iperereza ndetse n'ibintu biba biriko birakogwa ariko bikanyegezwa abarundi. Gerard Ndayisenga rero ngo amabi yakoze nawe yobagira amushikire, kuko ngo amaraso arahuma nkuko abantu babivuga. Gerard Ndayisenga rero ngo yoba ari muyabira nkuko twabibabwiye, ngamerewe nabi cane mwibohero rya Mpimba aho hapfungiye, kuko ngo anagaragaza ibibazo vy'ihungabana, ngafise ibibazo vyo mu mutwe. Ngivyo byose bikaba biterwa rero ngo n'ibibazo bitari bike ndetse n'ivya ariko arahura navyo. Ivyo babwe bakavuga ko ngo yoba atamerewe neza nkuko amakuru ava mwibohero Gerard Ndayisenga apfungiwemwo abivuga. Ngivyo rero, ngivyo bimwe mu biriko biragaruka ko cane kuri Gerard Ndayisenga. Kabara amakuru yo kubandanya dutohoza mu yandi dushobora kumenya nayo mukazaje muri yakurikira ngaha kumbonesha kuri yacu. Murazi ko yo turonse amakuru n'ibiganiro mushikirwa nayo muba mbere igihe cyose wafyonze kuri subscribe. Tugaruke ku yandi makuru ariko haravurwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Haravuzwe imyimenyerezo iriko irahabwa abasirikare b'abakomando. Iyo myimenyerezo ikaba iriko iragwamwo bamwe mu basirikare bariko barayikoreshwa, bikavuga yuko rero ngo hariko harabera ibikorwa vy'ubukoko, nga bariko barakotanga iyo myimenyerezo ngo bariko barakora ibikorwa biteye ubwoba, bigatuma abari muri iyo myimenyerezo bahasiga ubuzima. Ico kibazo cashitse no mu nama nshingamateka. Bavuga iki kuri ivyo bintu? Basaba iki kugira abo bantu, abo bakomando bari muri iyo myimenyerezo bareke kubandanya bapfira muri ivyo bintu? Ngira navyo tubigaruke ko mu makuru twabashije kumenya, ndetse n'inyishu abo bashinga amateka boba bahawe. Mu gihe hariko harirwa kuri uyo wa mbere imenyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka ku nteguro y'ibwirizwa rigenga abapolisi, bamwe mu bashinga amateka bakaba basaba inama nshinga amateka kugira ico ishikirije kubijanye n'umutekano uvurwa ko uhungabana muri Centre Commando Igitega, ahasanzwe hakorerwamwo imyimenyerezo ku basirikare b'inkofero y'icatsi kibisi bita komando. Ni nyuma yaho rero ibimenyekaniye ko hari abasirikare 7 bagizwe n'intwazangabo imwe bapfiriye mu myimenyerezo yo mwico kigo c'abakomando Igitega. Bivurwa ko rero ngo vyaturutse ku mahiri bakubiswe n'abajejwe umutekano. Iyo myimenyerezo bita aba instructeur commando bayitanga mu rurimi rw'igifaransa. Icegeranyo c'urongoye umurwi wambaho ujejwe ibibazo vyo kwivuna abansi n'umutekano akababona ko koba ari akamaramaza urwego arimwo rutabikoze. Gaston Sindimwo asaba ko uwo murwi woronswa uruhusha rwo kwishikirayo
Kwico kibazo rero umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jase Ndabirabe akaba asaba abo bashingamateka bari mw'uwo murwi kubanza gutunganya urwandiko rujanye n'ivyo bivurwa ko bibera mw'ico kigo ca gisirikare kiri Gitega. Gushika ubu ngubu igisirikare c'u Burundi naco kirashima kugira ico gishikirije ku makuru yavuzwe ajanye n'abasirikare ndwi baheruka gupfira mu myimenyerezo y'igikomando Igitega biturutse ku mahiri bakubiswe. Ayo namwe mu makuru yaragezwe yavurwaga cane mu kanya n'ayandi makuru turiko turabategurira duhejeje kuyatunganya nayo muraza kuyakurikira mw'idonido. Cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushizeko inkuru uraje wa mbere bashikirwa nazo. Ndakengurutse rero kuri wewe tubana muri ano makuru ibihe vyiza n'ivyo ndakwipfurije mu kanya n'ayandi araba agezweko.